Musitanteri wa komine Kabezi Esperance Habonimana ari kumwe n'uwurongoye ihuriro ry'abakenyezi muri iyo komine Odette Ndayisenga baragendeye kuri wa gatanu igenekerezo rya 19 Myandagaro mwaka 2022 umukenyezi Emeline Niyokindi yibarutse ubushuri mu bitaro vy'akarere ka Kabezi. Baherekejwe n'abandi bakenyezi bari muri iryo huriro bagiye bitwaje ivyankenerwa nk'impuzu z'abana, impuzu za nyina wabo, ibifungurwa hamwe n'akabahasha mu ntumbero yo kumwibarutsa nk'uko musitanteri Habonimana abitubwira. Tucumva inkuru twaranezerewe cyane ni komine kubona hari umuryango wibarutse abana batatu tukaba turi no muri mu mwaka tuheruka guhimbaza umunsi mukuru wo gushigikirana mu kibano ari naco gituma twaciye dufata iya mbere kugira ngo turabe mu vyo twegeranije muri wa mugambi wo gushigikirana mu kibano ku rwego rwa komine duca twihutira kuza kuraba uyu muvyeyi yibarutse abana batatu mu gihe tuzi ko no mu gihe mu muryango havuzwe umwana havuzwe impundu mu muryango nawo wavutsemwo abana batatu urumva ko ari gutera impundu bisumbirije ni akaryo keza rero ko gushigikira nk'abajeje intwaro murabona hano twaje nk'abajeje intwaro turi kumwe n'uburongoye ihuriro ry'abakenyezi muri komine aho nk'abakenyezi twaje tuzanye agasimba mubona twashikanye hano kugira ngo dutere intege uyu muryango twongere tumukeze duterane impundu. Umukuru w'ihuriro ry'abakenyezi Ndayisenga asaba abenegihugu muri rusange ko bovyara bashoboye kurera akanarangiza ahamagarira n'abandi babishoboye gufasha uwo muryango. Nk'akamo twotera imiryango nk'abarongoye ihuriro ry'abakenyezi nuko imiryango yovyara bake bashoboye kurera, urabona ko ubuzima ubu bugoye kandi ndetse ko iruhande yo kubibaruka hariho vyinshi bikenerwa ku bana kugira ngo umwana ashobore gukura ashike hashitse mu bigero. Rero twosaba iyo miryango kubikurikirana umwe wese akamenya aho ashobora kugeza kugira ngo bigende neza abo bana bakure neza. Tubamenyeshe ko nyuma yo kuvyara ubwo bushuri umuvyeyi Niyokindi aciye akwiza abana 10 mu muryango. Iradiyo televiziyo RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.